Nikaze nchiti mukunzi bigani bicano kuri Ndoni TV nkunda ndaguhe mwaramutse canke mwiriwe bivanye nawe uherereye muri kano kanya uri kuradukurikirana canke uri kurakurikirana rino sanamu ryacu nkuko usanzwe ubizi ndi Dwarugira canke Alan the Real nkuko benshi mubizi nkaba narabemereye yuko mu kiganiro ikivini kiyago kibera ku isamirizi Indundi Culture nzokoma ndabatembereza kugira ngo ndabashikane ku kivi muratwo tuzana abarimyi aborozi abanyamitahe ni kiganiro gihuza abarundi bari mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu kugira ngo bahanahana ivyiyumviro ku iterambere ryabo riheza rikabiterambere rusangi gutyo rigashikira iterambere ry'igihugu Kababuko canke Kabaragaza Building Company nimwe mu mashira hamwe mubize neza yuko twashoye kubakira mu kiganiro ikivini kiyago barashobora kutuyagira byinshi bigiye bitandukanye mu bikorwa biriko rakora ibijanye na forage canke kwimba amazi mu kuzimu ibijanye no kubaka uheruka twari mu Buyenzi ngira warabonye ikiganiro aza gusangamwo link ngaha ariko kandi no munsi twaje mu Kamenge neza na neza kuri Car House Hotel aho ubona yuko Kababuko yashoboye kuronka akazi tugiye kumenya byinshi mbega ko twumvise yuko bafise imashini nkuko turiko turabereka hano ku isanamu ryacu umushinga ntaye Emile wabivuga ko iki ko misi yahera amashini bari bafise yavuye hehe mbega amazi avuye mu kuzimu aza ari meza cyane ntashobora gutera ikibazo abayakoresha vyifashe gute nikaze cyane mu kiganiro cyacu ikivini kiyago yamara kuri terre no mushinga ntaye Emile turi neza na neza ni mu Kamenge niko no bivuga aho turi kuri Car House Hotel Kabaragaza Building Company barababwiye yuko bakora ibijanye n'ubwubatsi ariko kandi nibijanye no kwimba amazi mu kuzimu kugira ngo abantu ntibagire ikibazo c'amazi rero twarabemereye ko tuzoza turashika kuri terrain kugira ngo tuberekeye yuko ivyo bavuze ari byo rero nko mubona kuri screen zacu turi kumwe na Sindayigaya Emile asanzwe aserukira Kabaragaza Building Company ndaguhikaze cyane Emile akoze cyane ku mazina nitwa Sindayigaya Emile nkasanzwe ndongoye iyi societe Kabaragaza Building Company bijanye n'inyubako bijanye no kwimba amazi cyo bita forage tukatunganya n'ibijanye na irrigation mu mirima twifashishije amazi twimbishije forage twimbishije imashini murakoze cyane ubwo twabasanga mu Buyenzi mwaravuze muti Buyenzi birashoboka kiba Dubai tubanze dusubira inyuma gatoya bamwe mu bantu ubona yuko ari imvukira za Buyenzi basanzwe bari hanze barahimbaye baravuga bati ese ivyo vyiza mu Buyenzi vyo haba abantu bakareka kubona yuko mengo ni ya quartier y'ubucafu canke ya quartier utuzu tudabereye kuba mu gisagara ca Bujumbura warabonye commentaire warabonye na bamwe mu bantu bagiye barasaba inimero bipfuza gukorana namwe wavyakiriye gute ubonye abantu ingene uno munsi Buyenzi batayifata nka ya quartier icafuye murakoze cyane gose ahubwo radio Indundi irakabaho guko amajwi yacu yageza kure cyane narakiriye abakiriya bashika nka 10 beshi b'abanyabuyenzi nabandi bavuye hirya no hino ariko bumvise kiriya kiganiro mwadukoresheje kijanye n'iriya nyubako turiko turubaka hariya mu Buyenzi turanababwira yuko mu minsi mike cyane Buyenzi zoba nka Dubai abantu benshi barabinezererewe kandi bavyakiriye neza cyane guko nibigaragara guko iyo umuntu wese ari karubaka yubaka umuturirwa erega nico kimwe no ngaha mu Kamenge Egome ati umuntu ari karubaka yubaka umuturirwa mbega ibijanye n'inyubako ndetse nayo mazi mugira mwimba mukora mu kuzimu ico mwita forage bihuriye hehe bifitanye isano rya urakoze cyane gose urabona nka ahantu turi mu Kamenge aho bita kwibuye kuri Hotel Car House no kuvuga ubwa mbere uyu mwubahwa canke wagerageje kubaka inzu yabanje arubaka inzu akoresha twebwe nyene aba engineer canke abantu bajejwe ivy'inyubako muri iki gihugu bamaze kumwubakira ariko arabona yuko amazi asanzwe afise adakwiye acara duhamagara ati rero nimuze munyimbire amazi ya forage kugira ngo mumpe amazi akwiye hamwe regide zicitse forage ikironka akazi murakoze cyane urumva vyose bifitaniye akamaro gerageje kuraba mu gisagara cya Bujumbura amazu menshi canke imiturirwa amazu maremare akenshi urasanga amazi hejuru adashika mbega iyo umuntu akoresheje systeme yanyu bimwungura iki biba bitandukaniye na hahandi usanga amazi yo hejuru ashika nabi canke ashika bukebuke iyo wifashishije ubu buhinga bwacu bita forage ubwa mbere ku nzu ndende urabanza ukestara itangi hejuru y'iyo nzu rero kubera twe dukoresha ico bita water pump twestara mu kuzimu iyaduza twege nta namwe tutogeza amazi yego kabisa ni abo bitura bakeneye kubaka ariko kandi bakeneye cyane amazi kuko twaraberetse ivy'inyubako ngira barabibonye yuko muri ko murubaka no nko bariko baribona kuri ekra zacu barabona yuko
ikijanye n'amazi atari kibazo. Ubuheruka mwari mwavuze muti nta mashini dufise, biragorana muga turakoresha ubundi buhinga. Twasanzeho imashini. Mbega niyo mwakose nimba mwayikosa ngaha canke duvuge yuko abakiriya banyu babizeye uno munsi amafaranga mukuramwo muheza mukanagura kampuni yanyu kugira ngo mugure ibikoresho bikwiye binaborohereza namwebwe bikorohereza n'abakiriya. Bimeze gute? Urakoze cyane. Urabona igihe twaruka kuganira twakubwiye yuko imashini dukoresha iyo bishitse tukifashisha imashini tuyikota, ariko rero twari dufise n'ubundi buhinga bukomeye cyane twimbisha amaboko, icyo no kwita gafuni mu Kirundi. Twakoresha gafuni, hanyuma rero hari umuntu twagiye kwimbira amazi Gihanga, hari umwubaho nyene mubona hano. Hanyuma tugiye kwimba amazi asanga turiko turacumukura, twimbisha gasuka abona imetero 20-30 bimutera ikibazo. Buriya yavuze ati buriya ngiye kubazanira imashini kabisa. Imashini niwe yayiduhaye acavuga ati rero mutangura kwimba iwanje. Ubu rero iwe turahejeje, ubu tugomba tuja kwimbira abandi. Turafise abakiriya benshi cyane tugomba kwimbira amazi, nk'abantu cyane iyo mu ntara za ruguru, abarimyi n'aborozi. Hari abantu bafise inka ariko bakabura amazi yo kuziha, hari abantu bafise imirima bakabura amazi yo kuvomera. Rero nitwifashisha iyi mashini, ni mashini nziza cyane ikomeye cyane, kandi n'ivyuma yatuguriye turiteraniriza twebwe nyene. Ubu mwabonye ivyo iriko irakora, ubu yashikiriye ibuye irikira riharagata, kandi turamaze ku metero 40. Murumva yuko tuhajanye. Egome urakoze cyane. Ni umwubahwa mwakoreye akazi hama abona ingene muri ko murasiraguringa mu kugakora, hama gutyo arashima ibikorwa muri ko murakora, arabaterera. Mbega imashini yarayibagabiye canke murafise kontra ingene muzokora, hama n'umurundi ari hano ngo canke niba abandi bari hanze babandanye babona ibikorwa muri ko murakora? Kuko umengo no munsi ibikorwa vyiza umengo vyagiye kuba diaspora gusa. Mbega abarundi bari hano bobo barabitahura? Urakoze cyane gose. Abarundi bari hano barabitahura guko ndamaze kwakira abatari bakeya, ndamaze no gukorera ibikorwa abatari bakeya mu barundi bari hano mu Burundi. Ariko nagomba ndakubwire buriya umudiaspora ni kirumara mu gihugu ciwabo. Akarorero igituma mvuga nti ni kirumara mu gihugu ciwabo, urabona ko jewe cyane nkorana n'aba diaspora cyane gose. Nagomba ndakubwire mbe waruzi yuko nuriya mwene iriyanzu hariya mu Buyenzi ntaramukubita ijisho, ariko amafaranga ashira kuri konti kandi nkamutunganiriza. N'uyu turiko turakorera hano, no kubwira yuko sirebwa mukubita ijisho mugabo aheruka kuza yaranyiyeretse. Ubu ndaryohewe cyane gose kuko ndatanguye kuza ndababona. Ariko niwe twatanguye gukorana nta mukubita ijisho. No kuvuga rero iyi mashini ukuntu yabonetse, nakubwiye ko ari umuntu yabonye ingene turiko turaharagata n'agafuni, hanyuma atwumvira impuhwe. Ubwa mbere yabanje yumvira impuhwe barya abantu turungika indani mu kuzimu, aravuga ati mbega nk'ubu habayisanganya uriya muntu kikamuhomokerako, mbega bizogenda gute? Amaze gutwumvira impuhwe rero aravuga ati aba bantu ngomba ndabagurire imashini. Mu bisanzwe rero yaratuguriye imashini, yaraduhaye dukore, nitwashaka tuzoshima kuko yaramaze kuduha. Rero n'umurundi aba mu mahanga, kandi abarundi baba mu mahanga ndabagira kumugisha cyane guko ubwa mbere na mbere baratiko ndumwizigirwa. Ubugira kabiri barazi yuko nuwo bagomba kubagirira nabi mu bijanye na financement bariko barakoresha ndayigaruza nkabasubiza. Nuko urumva rero baranyitwariritse, baranyitayeho, ndanabashimira cyane, kandi abo tumaze gukorana bose dukoranye neza cyane. Usivye ko dukunda guhura ikibazo dukunda guhura naco, iyo abarundi bari mu mahanga barungitse amafaranga kuri konti akabaragaza building company, imiryango yabo irababara cyane, ibona yuko umenga tubakuye amata mu kanwa. Ariko uwo muntu mwe n'amafaranga baba yibereye hanze abazi yuko amafaranga yiwe ari protege, atakibaza azogira kubera ko kabaragaza building company ni societe yizewe n'abarundi bose, kandi n'abayobozi bayo twebwe nyene turi hano turizewe. Nico gituma nabo batwizera, kandi yuko nzigikorwa kimwe higira kabiri higira gatatu ndetse ukagana yuko kigira kuri 10 ntihagire ukwidogera. Ayo n'amahoro menshi cyane. Murakoze. Ubwizigirwa kuri ku mushinga nta Emile buvuze iki mu majambo 3? Murakoze cyane. Ubwizigirwa nuko umuntu ama amafaranga yiwe kugenda mukoreye igikorwa, nkamukoreye igikorwa twumvikanye kandi nkagikora mu buryo butangaje, kandi mu buryo bugezweho, kandi mu buryo bukomeye. Kandi ubu bwizigirwa je nabwigiye mu gihugu cy'Ubugande. Mu gihugu cy'Ubugande narahabereye umwizigirwa, abantu barankunda, aho natevye ngahura n'abahindi barabarimyi hariya mu ntara za Mubende hariya za Hoyima. Hanyuma baranyizera, nanje ndabona ko nabarabizigirwa kuko abahindi iwabo barungika amafaranga muri Afrika bacishije kuri babahindi biwabo.
ibi bikorwa byose mu n'abahindi bakora mu gihugu canke bakora mu mahanga no kuvuga sibo bafise abafinanciere bari hanze mugabo kubera arabizigirwa barateye imbere bageze kure cyane natwe mu Burundi nitwa abizigirwa tukareka kubona yuko amafaranga yo mu diaspora arayo kurya ahubwo arayo gukoresha icyo mu diaspora agomba gukora mu gihugu natwe tuzoba bizigirwa kandi tuzoshika kure tuzomera nk'aba bahindi ubona bagenda mu bindi bihugu hanyuma abahindi bene wabo batunze hariya bakaza barabonekera amafaranga iyi mitaye mubona si iwabo eka da natwe rero nitwaba bizigirwa aba diaspora baturushije ko amafaranga tukayakoresha ivyo batumye nitugombe guharanira amaronko nagomba ndakubwira yuko natwe tuzoshika kure kandi twisunze cya kivugo cyanye n'icubahiro yambona kazoza ya 2040 tuzobe turabantu bifashe kabisa bifise muri 2030 tuba duteye imbere cyane gose ivyo sinkeka ariko hatabaye mu bwizigirwa ngo abantu bafise ivyo bariko barakorera abandi babanze baba bizigirwa bizoca biyangana mugabo nitwaba bizigirwa tuzonaharenga nivyo nitwaba bizigirwa tuzoshika kuri yambona kazoza bitworoheye 2040 tumeze neza dutekanye 2060 twarateye imbere gose dufashe ibindi bihugu nkuko bivuze ni Kabaragaza Building Company ubona rero yuko iri kiragura ibikorwa vyayo kuko la fois passée hari haho gahunda mugabo wavuze ati siho ndi hari ibikorwa bimpamagaye vyihota uno munsi uriko wizegwa ku rugero rungana gute mumaze kwa mugira amashantiye muri ko murakora angana gute ayacukura amazi ayubaka angana gute mbego no munsi umuntu abakeneye muragukiwe ku buryo mwokwira igisagara cyose canke igihugu cyose mu mwanya muto canke mu mwanya umwe Kabaragaza Building Company ni societe yamaze kugasara mu gihugu cy'u Burundi yamaze kugasara dukorera mu ntara zose usi hari n'abakiriya baduhamagara tukagenda kubarabira ama projet hari abaca bavuga ati ni mudukorere hari n'abandi baca bavuga bati reka tubanze tuje kwitunganya kuko twabahaye devi twitunganye twegeranye amafaranga nk'ubu hari abo twakoreye nko mu mwaka uheze ivyigwa ubu bareka baraduhamagara ati amafaranga yabonetse rero Kabaragaza Building Company dufise abakozi bakwiye dufise aba engineer bakwiye dufise n'abandi turiko turigisha nko muri bibijanye no kwimba amazi kandi turiko turabigisha ku rwego rukomeye cyane kandi turabona ko bariko baramenya muravyumva turafise n'abandi turiko turigisha kubaka kugira ngo niyo twamara kugasara neza ntitubure abo dushobora kuza gutuma mu mashantiye yacu ariko nubu turabafise mutama yego kabisa abashaka kwitura Kabaragaza Building Company abashaka kutwitura kugira ngo dushobore kuganira cye dushobore kubakorera ivyacu ivyabo canke bashobore kuza muri societe rega turashobora no guhamagara abanyamitahe burya societe itagira umutahe ntayigera turashobora guhamagara abanyamitahe turashobora umuntu wese yifuza kuza kwifatanya na Kababuko imiryango iruguruye yamugomba kuza gusaba akazi Kababuko umuryango uruguruye nkuko twamye tubivuga ubu tubarizwa mu Buyenzi sinababwiye ko je nibera kuri chantier none unsanze he usane ndiko nakora iki urakoze cyane gose ni reka duhagarara aho nyene ndagusanze he ndagusanze kuri chantier uri kurakora uri kurafasha abakozi kwimba ayo mazi kandi ubona nawe kuhagararana nabo ubereka ibikenewe ibishaka gukorwa biratandukanye nabo bakoresha usanga bicaye muri biro baza barasaba raporo yaho ibikorwa bigeze umukoresha yishikira kuri terre agakorana n'abakozi atandukaniye na wa mukoresha abari muri biro canke yicaye ku ruhande ataje hajya ngo acafure we nk'agashati kazimvye mugabo kacafuye uri kurafasha abakozi biraheza bigafasha iki company biraheza bigafasha iki umukoresha mu gihe yitwararitse abakozi kuri ugo rugero iyo witwararika abakozi ubwa mbere baragukunda ikigira kabiri iyo witwararika akazi ahantu hose bigomba gupfira uba wahabonye kuko nababwiye yuko ibikorwa vya forage nije ndabifisemo uburambe ubumenyi kubera nabaye mu bihugu vy'ubugaragwa nkabona ingene bacukura amazi atamvurirwa bakayaronka uravyumva nico gituma rero iyo uri impande y'ibikorwa nta mukozi iri gwara telefona ngo rega boss ngo bimeze uko nuko nuko wibereye muri biro muri yantebe bizunguruka ekada jewe tuba turi kumwe no kuvuga nk'ubu mukanya mvuye mu cyarama ubu naho ndi ngaha kandi wabona ko ndiko ndabigenza neza cyane mu minsi naho yari higeje ryari nzoba ndi Gitega kandi naho nyene manjaka kuvyama hafi cyane gose mbere novuga ntimana ishimwe ko ubu turonka n'agatoro yego turaronka gatoro tumaze imisi turonka gatoro
kandi kabisa bikagenda neza. Urabona yuko iyo kakenye natwe dusanga ingendo zabaye ndende canke zazimvye, ugasanga amafaranga wari wapatanye canke amaproje wari wakoze mu madeparasema, ariko ubu turaronka gatoro nubwo kataragwira cyane mubwo turakaronka. Murakoze. Dufashe tukaja kuri ivyo bikorwa nyene wavuze ati tuba turi kuri terrain turaja muri bina biriya, reka tugaruke ku mashini rero muheruka kuronka. Ndanabatera intege ndanabafelicita kuko biraryoshe, ariko kandi avantage umukiriya wanyagiye kugira ni yahe? Kuko mwahora mu charginga menshi kora ko murinda kuyikota. Uno munsi avantage igiye kubi yahe ku mukiriya ndetse no kuri company? Avantage y'umukiriya nuko umukiriya igikorwa cyiwe kizonyaruka, kandi imashini ubu ni iwacu. Nyamba twahora tubanza kuja kuyikota amamiliyoni, mugabo ubu twebwe tuzogucaginga gusa yo kuyimba, ivyo gukota ntibikirimo. Hanyuma kuri societe naho inyungu muri societe twebwe ubu turaryohewe cyane gose, turaryohewe guko ubu naho ribibuye turariharagata. No kuvuga iyo mashini ifise inyundo zitatu, irafise iyimba ahoroshe, irafise n'iyimba aha mu rucekeri, irafise n'itobora ibuye. Urumva rero kare tushikiriwe twaca twimuka tukaja kurondera handi twimba, mugabo ubu tuharagataho nyene tuba twabonye amazi. Yego cyane. Ni muharagataho nyene koko mufise imashini ikora vyose, yimba mu rucekeri, ahagumye yimba nibuye. Ni amazi tukiriko turabona bariko barimba, umengo hazova ibishanga, umengo hazova amazi adasa neza. Mbega ubuhinga mukoresha amazi aza, abantu baca bibaza ngo mbega ari amazi ava mu kuzimu, si yandi baca barinda guteka kugira ngo ase neza? Mbega biba byifashe gute ku bantu bataramenya iyo system mugezeho ya none muri ko murakoreramo? Urabona iyo turiko turimba hari amazi twifashisha kugira ngo agende korosha mu kuzimu. Rero ayo iyo twayarungitse hariya mu kuzimu, arungikwa niyo mashini nyene akagenda mu kuzimu, akaca azari bishanga guko urumva bari araharagata ivyondo abikurayo yongera biduza. Rero iyo umaze kubibona ucuvuga uti bwabundi yamazi azobasa kurya, ariko nagomba ndakubwira amazi twebwe tuha abakiriya bacu tuyatobora mu kuzimu kabisa. Iyo umuntu afise amakenga, hari ikiho kijejwe gupima ubuziranenge, barayajana muri laboratoire bakayapima, bakabona yuko ayo mazi ari meza cyane. Kariko ga mu Burundi jewe amazi namambona ava mu misozi, amazi batobora canke aya mazi mubona ava mu misozi bitama amarusengo, nta muntu ndumva ngo ayo mazi ni mabi kabisa. Abaryoshe no gusumba ya mubona yatanganyika tunywa. Yego kabisa. None uwo kwipfuza uno munsi gukorana namwe, tubibutse abakura hehe, yabakumbuga ku nimero kuri biro twubakura hehe Kabaragaza Building Company? Urabona kare bahora badukura muri Excellence House, ariko kubera ibikorwa byarabaye byinshi cyatuza gukorera mu nzu yagutse aha mu Buyenzi, kugira ngo n'abantu bacu baronkaho babika ibikoresho. Ubu rero turi ngaha mu Buyenzi kuri 12 nomero 19, no twaye turahagarara, niho biro yacu iri. No kuvuga hanyuma kubijanye na telefone ni yindi nyene ni 79 amajana 579 080. Ijya niyo WhatsApp yacu dukoresha ibi bikorwa, usibye ko dufise n'andi manimero, hariho nka nimero 69 878 523, iyo niyo kwitaba bisanzwe. Ku rubuga naho turacakoresha Facebook, turacakoresha rega ibikorwa nivyo vyivugira. Nubwo twoja ku mbuga nyinshi, ariko ibikorwa byacu ari kubesha ntaco vyo tumarira, ariko no twogira urubuga rumwe cene tunarugire ibi bikorwa byacu dukora bikivugira vyo nyene. Nyamba muhaciye mukavuga muti twabonye ibi nibi, utabeje umukiriya werekana ibintu wakuye ku masitati canke mu yandi magroup, werekana ivyo uri kurakora, mbega umukiriya azoruka kwitura gute? Ego hari intererano canke akajambo sigira uno munsi abarundi bari hano, aba diaspora nk'agasunika ruge kugira ngo tubaho ubutumwa ku bikorwa Kababuko iri kirakora? Abarundi bari ngaha mu gihugu cyane cyane kamere ku barimyi, igihe kirangiye kuko nanje ndarima, igihe ikirirangiye imvura yarabuze, imaze kubura imirimo myinshi twarahomvye, ariko ikintu nshima Kababuko yaje kuba inyishu y'abarimyi. Abarimyi ni mwiture Kababuko tubarosa amazi, mukimuze muravomera imirima. Hari wambwiye ati basi kumpaye amazi nzofuma ndima nirengarenga, mugabo ndonka ikintu njora muci. None nawe ntiwoza none kugira ngo tugutunganirize, sanga utunzi inka kugira ngo ronka amazi uracumukura, nuze tuguha amazi muri ivyo bigangara vy'inka dushire amarobine, hanyuma inka zawe zimererwe neza ziryoherwe. Erega kandi iyo ufise amazi uraronka n'umwavu kwiye,
guko ucuguma usuka amazi mu cyarire uraronka n'umwavu kwiye abantu bubatse amahoteli urazi ko ari abantu ushobora kuja kuryama mu hoteli ukazavuga ngo amazi yakamye ngo amazi yakamye ariko nagomba nakubwire uyu mu minsi muzo mugendere nimwasubira gusanga amazi yakamye je ndi ngaha ntakama abagwiza tunga nibazi batwitura ahubwo bazana imitahe myinshi nk'uyu yarayaduhaye imashini n'abandi bafise ibindi bintu bafise hari yavyoza gufasha igihugu babiturungikire twikorera kazi yego kuko azobateje imbere igihugu azobateje imbere kababuko kandi nayo kababuko ntizomusiga inyuma izokwibuka yuko kiya gikoresho cavuye kwa naka yego cyane ndagushimire cyane ku kanya kawe murakoze namwe ndanje ndabashimiye kandi iradiyo Indundi Culture nukuri ndabashimira cyane ndabashimira cyane kuko ijwi ryanyu rigera kure kandi munyitayeho nagomba mpamagare n'abandi bamenyesha makuru izi nkuru nkizi barazamamaza baze barazibwira abantu kuko ni inkuru nziza ku gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ibi nabibona za Sudani nkabibona mu Bugande hariya naho nyene mu vyaro ugasanga ariho bariko barakoresha ico bita iyi forage ibintu bikagenda neza nukuri ndabashimiye cyane namwe Imana ibahezagire ni radio yanyu Imana yihezagire kuko muri taha barimye muri taha abanyamyuga muri taho abanyakivi ego cyane murakoze egome washoboye kuvyumva urumvise ikiganiro dushoboye gukorana n'umushinga nta Emile asanzwe aserukira Kababuko canke Kaburagaza Building Company no mu diaspora urabizi neza yuko yabaye muri Sudan igihe kirekire mu Buganda yarahakoreye buno buhinga ari karazana mu Burundi no buhinga yakuye muri ivyo bihugu wumva yuko bitagira amazi canke biri mu butayu mbega wewe utahura iki kuri bino bikorwa ba diaspora bariko barakora mbega wewe utahura gute bariko barashigikira imbona kazozi ya 2040 canke 2060 ubibona gute wewe mbega uri mu bayishigikira nimba uyishigikira uriko ukora iki kugira ngo iyo mbona kazozi zoje mu ngiro ive mu majambo gusa je nitwa Ndwarugira ino ni Indundi TV ikiganiro nikive nikiyago gica ku munsi wa Mongo cyangwa ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 8 ku masaha y'Ubujumbura kuri Radio Indundi Culture aho ubona yuko 88 n'ibice biri mu gisagara ca Bujumbura 99 n'ibice 9 ku bari hagati mu gihugu canke hahanda abanyamuji twita ruguru n'abari hanze canke babandi badafite udugutu radio urashaka guca kuri indundiculture.com gutyo ukumviriza ibiganiro bica ku isamiriza Indundi Culture live Marcelin ni wari behind camera Ja Blaze